wo kubwa ati kubona Big Fizzo yarakwitwariye ntaco bitwaye mani c'est simple yari twe kubera yashavuye peut-être kandi je sinzi ko yananyiture kubera je ntavyo ndamenya ariko ubundi kugira ushobore kugaragaza ijya video uvuga amajambo nkajya ukora ibintu munyarusaku abo bahora bafise gatoyi ibyo nshatse mu rubuga c'est mon page ariko ubukuriye kurabuga ukashirako ibintu biciye mwe mushaka mu mategeko bifise indero kuraba nka posting ivyo mwe mushaka je posting ivyo je nshaka n'umusuraza gufuka mu musari kigongwe benshi bavuga ati koresha umwanya yarerewe nta ndera afise yarerewe mu Kamenge mani je ndumunya Kamenge ndumuvwayo ni yangeso yawe ni gwa rudafite gwawe nyene ariko jewe sivyo vyonyene umuga wanje niko kazi kanje koresha umwanya kurundi ruhande twabonye ugenda kuvuga ko Chris afise akarizo gato akantu gato gute ushobora kwaduka ukavuga ngo umuntu w'umugabo nk'ujya ati Chris afise indanyi ntoyi Yes ndabaramukije cyane bakunzi ba Waka TV umwese vana haherereye hama kuri mikro muri kumwe na Muganwa Kent umuganwa w'Imana umuganwa w'umwete umuganwa w'ibikogwa no munsi nagize gutya ndabazanira umu invité ubona wese ubundi ni koresha umwanya ndakuramutse cyane bwana koresha umwanya bon meze neza je ndabona uberewe kuva hasi gushika hejuru ariko rero iyo karuvati ni ucokoze ni nyina bayita nyina ayereweki inushobora kwitahura ako gashakoshi wambaye harimo amadolari kumenga kavimvye nka karimo amabuye gusaga blaze nta madolari harimo amarundi nyene tuse mu marundi nyene make amahera ya ratio y'uno munsi canke no watanze ratio koresha umwanya sindatanga ratio ko sindataha sindatana ya ratio y'uno munsi madame gute bon amatwa dusumira ngo koresha umwanya n'umugore wewe barahukanye nivyo amatwa gusumira ego none kwa twahukanye kibikiri buya mugabo ni bitera soni ababifana babisangiye urumva n'amatwa gusumira n'ibintu urisi nturisi ariko ni nakoresha umwanya twagiye kubona ibintu bihindaguritse mbega koresha umwanya kutagikora nkuko vyategerezwa ntubona ko umenga ama wowe amamagaye ngakuberiki nimba ntagikora nkuko bitegerezwa wacupiye sana na YouTube yawe heruka kuyikura abantu bariko baraza gushengerera utabahagari kubicarike ngaho bakoresha amamagaye kubera content ushaka content urumva legend content ndi ngaha kubera ukeneye ko content rero wewe nimba ntagikora nkuko nakora wari kureka no kumpamagara ngaha oya ahubwo nyene nakuzanye kugira ushobore kudusigurira utubwira impamvu na YouTube wamaze kuyimurira isigari kuri Facebook ndabasigura nivyo wari ukeneye kwera wabibonye ivyo utabonye ntavyorondera ariko bisigaye binateye isoni cyane bwana koresha umwanya kandi urabwira abana ntibaci inyuma baguma inyuma ya nta ngorane ariko je nkeneye kumenya YouTube yawe vyifashe gute ku buryo sinukwezi gusa ahubwo kurarenga ukwezi kurenga nimba atavyo kurikirana ukwezi gusa nukwezi noneho koko kurakwemera none ntibigaragare biraboneka nubwo mari umunsi udaposte bavuga ati vyanse koresha umwanya vyabaye vyakoresha itabi kabisa nimba vyanse sawa nimba ari ungaburira fresh urabona ko vyanse ariko je mbona ari bo kandi urubuga si YouTube gusa twabonye gutya izi mbuga tuzikoresha mu kurondera amafaranga tuzikoresha mu kwiryohera tuzirondera kugira zidutungira imiryango yacu nimba uzikoresha kugira zikubesheho nimba uzikoresha kugira ziguhereze akanoti none kubera iki waci uva kuri YouTube vyanse imitahe yabaye miki imitahe yabaye miki oya urikura mu bishirahe ibi biza kuja kuri YouTube ya Waka mugasevye YouTube gute we wayihevye nukiposta ega mani je camona yuko nyene ni we ntari byo kurikirana ibi bintu je ndabikurikirana byo kurikirana je umbwiye yuko ntakora kuri YouTube camona yuko utabikurikirana kandi camona yuko utanankurikirana je hariho chaîne yitwa Nick Drip Show ndayipostinga ko ibiganiro na Kesa arabizi ariko biratandukanye yarananyandikira ambwira ati bro kubera iki wiyumvire gute kuja gukora kuri iyo TV urumva ndamubwira ati jewe nabonye ko nkwiye kuja gukora
kw'ibiganiro ko je nkoresha imbuga mu kurondera amafaranga kugira nibesheho ntungisha imiryango yanje rero jumbwiye yuko nakoresha YouTube kandi buri munsi nama posting ibiganiro buri munsi n'umugore wanje ryaraherutse kuronka diriyo gukora kuri YouTube none sijeje none byose nije ngaruka nkora kuri YouTube byumvikana ko mwatandukanye kumvuze uko yaronse diriyo kuja gukora kuri YouTube yindi mwaratandukanye n'umugore wawe twatandukanye gute waraje muhira uramubura ukoresha uratoza muhira y'ubugari aguha umuceri urabe yuko atari wabuguhe reka akoresha umwanya turabizi ariko nakoresha umwanya imitayi yagabanutse cyane yaheze gushika aho yahungiye kuri Facebook na déplacement kuzanga usigaye narondera ibintu bikanka ibiki gushika aho mama ndondera ibiki bikanka kuri YouTube no kesa kubwira umbaze cyangwa umbwire ko je dance akese urabizi ko atakibarizo yavuye mu nzu ya 300,000 ijya nzu twakoreramo yari ya 300,000 atekwe kutamubaza ati kwera iki wimutse uza kurabona ubaha ahubwo iyo tumubaza akese ubwiye ubu ahubwo rero hakibarizwa muri wakalite banza ubwire sobuja wati wewe imitahi yaragabanutse ugeze sobuja wanje rega ntakibarizwa muri wakalite TV cyangwa se yakorana nawe akese ntakibarizwa muri wakalite TV ntakibarizwa uza kure kuri ikiganiro nini uza kure kuri ikiganiro uza kwandika titre nini nabakozi bo muri wakalite TV kareka akese yoguhereza YouTube wewe kubera iki wakalite TV akayiguhereza muri phone yawe atakiye ibatari akese sinzi mani twarakoranye ndamuzi bro ndamuzi cyane guna gusumbya akese nta YouTube ivyo yita ngo manager ngo uyu ni manager ngo wakalite TV ngo je na Sauda giragaruke ntiwabibonye inde Sauda Sauda no kugaruka agaruke nye amuteri yindi nda ya kabiri agaruka byara umwana wa wundi mwana Nego nayo bagarutse gukora garutse kuvyara undi mwana naki akesi niwe ibi YouTube niwe ona YouTube wakalite TV niwe ni akesi none abakozi bariko baraza bushasha ko atari wari karabasinyisha amakontra hari undi mbosi mushasha basinyira he ko tsarabime wewe wasinye he je nasinye n'undi mbosi atari akesi inde yitwa nde sinaje kugira none ari banga rero ucuhora umva ari banga nibanganye sinaje kugira nshobore kuvuga vya kontra je nakuzanye ngaha none umbwiye ngo akesi ngo siwe ngo agira ukuntu siwe gute siwe gute ivyuma ari ivyo erega wowe ntukiri muri waka ntavyo ushobora kumenya wowe niyo wagiye vyarakunaniye iyo ugaruka mu rugo bakwereka none kandi ni akesi yakubwiye ndonde inde je ntonda kuri biro wewe kwereka utagiye kwa akesi wadusanze kuri biro ya waka none akesi nari recording akesi hari uwo wasanze kuri biro iri biro rega sigwiwe ni yandi nayo nifisa abakozi bayo twagize gutya koresha umwanya vya mwankiye yacupaye gushikaho usigaye unirondeza kugira binakunde tubona postinze video yo guteza urubwa umuntu mukuru nka Big Fizzo ariko bijya bintu byakujemwo gute bese kurazi cyo bita guteza urubwa umuntu guteza urubwa umuntu urazi cyari bise kumumaramaza kumwandagaza wo gisigura wo kidefinisa ati burya kwandagaza umuntu kumaramaza umuntu no kidefinisa uko wo kidefinisa nyine nivyo dushaka tukubaze kugira ushobore gusohora video nk'ije kuranyandagaza ngira ngo vyaranse gose ngo biki nibiki ngo nukunyandagaza tubifate kunyandagaza iyi ni entertainment man iyi ni showbiz iyi ni entertainment nta kibazo ariko koresha umwanya ntubona ko mwebwe mutariko mukora ki professionnel en fait aba journaliste mwari mukwiye gukora ama media akora professionnel ngahara hari zake ukene ibintu biri professionnel andika yaga andika keza net andika zaje imbere man urabona zanteranje imbere urabona ibintu biri professionnel ariko tijewe nkora kajagari ukora urudavyagi kandi ni ako kajagari niko kantunze umva uza gusanga bose batobanga ndabasumvye wodusigurira ukuntu ukoresha umwanya ibintu akora vy'urudavaga ivyo gutobanga we avuga ati nivyo vyunguka wavuga ati nivyo vyinjiza kurusha bijya by'aba professionnel jenze ukungene mbayeho man je sinokora nkuko mwe mubishaka canke abandi babishaka je nkora nkuko je ndabishaka kuko ni jewe nzi ukungene ndonka amafaranga ni je nzi ukungene ibikorwa vyanje bibandanye bro ni bangahe je twatangure rimwe bazimye bana bihevye mutakina ronde
bawe tukwereke mutakibarondera Kiki mutakibarondera ngo makoresha ibiga ariko nawe ubwo rudavyagi je rero ubwo nigo rutuma munandondera ati reka tumwumvirize koresha nawe ryari gwaragukwegeye raba ivyabaye nibiki bariko barakwitwarira gukora bijya bintu nka bijya umuntu atitwarira uwundi n'aba bantu b'amayarara urazofata yarara uyishire ngaha urako batakwitwara uko ubwo ati kubona Big Fizzo yarakwitwariye ntaco bitwaye man c'est simple yari twe kubera yashavuye peut-être kandi je sinzi ko yananyiture kubera je ntavyo ndamenya ariko ubundi kugira ushobore kugaragaza ijya video uvuga amajambo nkajya ukora ibintu umunyarusaku umunyarusaku gusa nimba vyaramubabaje ndi umunyarusaku mu bisanzwe ndi umupaparazi yarantuka urumva nimba vyaramubabaje ndasavye pardon nambabarire kabisa hari ibintu bimwe muko sinari bwamudekonereje Fizzo ariko warabikoze nk'ikosa ryambe ariko warakoze ibintu nawe warabonye ko wadekonye bikomeye no musuraza gufuka mu musari kigongwe kuko waratubanze kwigaya no kwigarura ukabona ko wakoze ikosa ko intimenya niyo ntinegura urumva kandi mu bisanzwe iyo umuntu asabye ikigongwe bari impamvu asabye ikigongwe rero usabye ikigongwe ntukibabarigwe wumva icyakiguma kuri urya atakubabari twebwe tuguma tubona ko umenga ni yangeso yawe ni gwa rudavyagi gwawe nyene ariko jewe sivyo vyonyene umuga wanje niko kazi kanje koresha umwanya ku rundi ruhande twabonye ugenda kuvuga ko Chris afise akarizo gato akantu gato gute ushobora kwaduka ukavuga ngo umuntu w'umugabo nk'ujya ati Chris afise inzanyi ntoyi iki inzanyi ntoyi inzanyi niki we wavuze iki je nkoresheje imvugo mbabarira amatwi je yorangaje ntayo nakoresheje we wakoresheje yindi imeze nabi je nkoresheje afise gatoyi ego ne gatoyi nagaki sho kuba ari izuru akazuru gatoyi sho ku akarimi gatoyi ariko siko wavuze sho kuba ari agatwi gatoyi urumva sho kuba agatoki gatoyi ivyo rewe mwiyumvira jewe suko oya jewe navuze yuko Chris bamuhoye ko afise gatoyi ego umushoro yamuhoye ko afise gatoyi none mwivyo mutahura ni ivyo nyene je sinzi ninakoresha umwe yagiye ku mbuga ziwe aranabishirako ati abo bahora bafise gatoyi ivyo nshatse mu rubuga c'est mon page ariko bukuriye kurabuga ukashirako ibintu biciye mwe mushaka mu mategeko bifise indero kuraba nka posting ivyo mwe mushaka je ne posting ivyo je nshaka ivyo nubwo postinga ivyo ushaka ukuriye kubishiramo indero ugakobwa bazi bijisho rimwe mwe muko sana ni mucho light bameze nka mucho light nubundi ni vya bindi ndiko ndavuga wewe aho uri hose uguma werekana ya ndero karavugwa manone nivyo mbona sinda ubu borasa turi mu kiganiro ni wokwiruka ubu kumva amasoro canke ubona hariya imbwa ziriko zirabiruka ni ukiruka umuntu ariko bitandukanye no ivyo bitandukanye reje nivyo renda mfatanya ivyo bitandukanye je nivyo benshi bavuga ati koresha umwanya yarerewe ntandera afise yarerewe mu Kamenge man je ndumunya Kamenge ndumuvayo uri umuvayo ni nayo mpamvu ibintu byose ukora ubitavye ubuntunze uwe no problem buragutunze ariko nabwo buriko burakwica nimba buntunze nimba buntunze bukambeshaho be ni wavuze ngo ndaberewe Oya wambaye kirato kizimvye muganto berewe kuko wambaye ibidavyage hari nk'icyo kintu wambaye cyewe rero je nifite ibintu biri normal bitonze neza ntabari je sinda nikunda je nikunda ndi ibintu birakajagara tuvuge ko na Big Fizzo yakubabariye kubera ko azi ko mu mutwe kabaye kacanganye kubabarira amani arabona ko ari umusazi yabikoze iyo bari uwundi muntu iyo bari nkatwe yari kumbura yari gushobora kubikaza akavuga ati peut-être apana peut-être umugore wawe yaragutaye kumva zuko abona ko ibintu byose uparanga ntiwakugora udavyagi gwawe ruzokwitira byinshi acaza kuri wewe ntimukiri kumwe n'umugore wawe cenzi ko tukiri kumwe uno mwanya tuvugana nta kintu kimwe ntashira kuri social media nitwavana je nzobipostinga nitwashwana nzobipostinga mugore wanje tumaze gushwana rimwe mu myaka 5 tumaze gushwanira rimwe naho nitwashwanye ngutirana amajambo mabi ngo mwaragwanye murakubitana twashwanye naramubwiye nabi ko je umugore wanje nta narimo rigera ambwira nabi je naramubwiye nabi urumva ariko aranyibutsa promesse dufitaniye
aranyibutsa why gahunda z'imbere zacu dutegeza gukora ndatuza umugore wanje hari ama principe amwe ambwiye cantekereza nubwo nza nisarishije nagize ibiki aca cantuza kabisa koresha umwanya kuri uno mwanya baguhaye agashimwe ushobore kugaha hagati ya Big Fizzo na Satbi nuwahe wa mbere utangura kugahereza nta numwe no gahereza bisiguye ngo batansiguriye ako gashimwe ico gasigura kuko umwe wese afise ivyasumvye uwundi rego Big Fizzo afise ivyasumvye Satbi na Satbi afise ivyasumvye Big Fizzo rero agashimwe bashizaho hari akabijya urashobora kuvuga ati ati ni kuri iyi kategori sinshobora kugahereza nuko bisiguye ngo bose ntibarakora ku rugezo rwo gushimishije niwo bivuze man none ako gashimwe reka kugatanga nkande mu gihe hari agashimwe ko gushimira ndagatanga ntashatse nkakanya babwiye ati nta mwanya ngira wo gutanga gushima kuko agashimwe ntanga nije ndakiremera nije mvuga ati jereka ntanga agashimwe ko nk'ubu urabona bagushize muri jiri nk'ubu jewe urabona no bafise agashimwe y'abafise uburyo jewe juste gare no mfata nkamuhereza agashimwe ora juste gare no muhereza agashimwe isubwiye ngo mu journaliste bariko barakora kuri ama TV online man yarakoze umuti ni nk'abanyimye ubushimwe nyene nakoze neza birashima kuri uno mwanya tuvuge ko koresha umwanya uwo mu award baza guhereza abajournaliste bakora ku TV online apana uwo mu award jeje nyene no bafise uburyo sinorinda gushira competition ngo nibanakana naka je no hamagara juste gere nkamuhereza agashima man amashugwe yiwe nkayamuhereza kabisa ukabona ukavuga ati niwe ashoboye kuyobora abandi bose hama boss wawe wakoresha Akes Dan wavuze ko ari we boss wawe boss wanje jewe Akes ariko nubu uracamuhanuza nubu uracamwiruka inyuma kumuhanuza ni simple ni nkuko nawe hari ivyamhanuza mwe mutazi none ashoboye byose je ndamuhanuza kuvyo mbona ari for navyo urumva na wewe ne hari ivyamhanuza kuvyo abona ndi for navyo ariko ni na Akes Dan twabonye muri iyi minsi abari kumwe cyane nakoresha umwanya mani nibisanzwe none hari ico dupfa ndamufitiye gusa amahera ariko ibisigaye turi inshuti ariko ajya amahera ntayo ramuri ntayo ndamurira kandi siniteze kuyamuriho ubuvuga kuko ntayo mfise wera arazi ko muri no misi nkenye arabizi ko n'ibintu bigibana yabiduga ibeye arabizi ko n'ibintu vyakwantaraye wanirutse usigaye ukorera kuri Facebook nta kibazo kazi mu Facebook imperezi ration ni jambo kaza munampamagara ivyo mushira kuri YouTube mwabibonye kuri Facebook bisigura ko Facebook ifite ijambo re gusumbya na YouTube oya ariko ubundi ni nawe wahora ukorera kuri YouTube wari usanzwe uziko gose jurubuga mfashe rurashuha man je narafashe YouTube irashuha bufashe Facebook irashusha ahubwo naje mukwiye kumpa amashugwe yanje mwanya oya ahubwo wowe tukuriye kuguhanura iyo ngeso yo kugenda ukora ibintu vy'urudavagi bigutera isoni ubona kuri kuramanura agaciro kabamenyesha makuru yabugabanye muhungu none ko ntari umumenyesha makuru none uri umumenyesha makuru we mu nca makuru kidavyagi wo kore vyiwawe influencer man dume influencer ariko no mu influencer arakuriye kuraba ukuntu abandi bakora nta mategeko y'aba influencer hari rero nico kibi nta vyandiko vy'aba influencer bakwiye kugendera nta bihari kandi urakoze kubitahura oya ariko ubundi nubwo uri umu influencer akuriye ku influence abantu mu neza mu nzira nziza nkuko abandi babikora barondera ku influence wa kuneza nibaje kurondera abakora ivyo bashaka jewe abone influencer nimba ari kunabi nimba ari kuneza ntavyo nzi gusa je ndaronka message bambwira ati bro uriko bikora neza ndagufana uno munsi muhuye na Chris ni cyahe ikintu ujye washoboye kuvuga ngo yahebwe kubera afise gato ngo umugore ati genda urondera imiti hari imiti byanse mu migero ushira mu mashi hari imiti ikuza zijya bo hari n'imiti bafata kugira bijya bintu badaye na ntuze simbizi yamabipostinga ati genda kwa Jacques ni muturu muganga Jacques abatunganiriza man ivyo birahari ni nko kuja kwa muganga ugwaye malari ukaja kwa muganga c'est simple man gisigura we ngo niyo mpamvu washoboye no kunabishirako ukanabigaragaza ukamereka ati niyo mpamvu umugore wawe yagwanje ariko niga ndamubwiye abishire ku rubuga rwi ariko hajya wari umurengereye akarimbi haje yavuze kuri uno mwanya Kristo arashobora kukwitwarira akavuga ko ashobora banyitwarira nabo bararusha yo ari muri Dubai muto urumva abantu bose barakuzi inkuru yo mu muji ni Big Fizzo
erega babizi ko atawundi muntu w'igitandero mfashe rurashuha ariko umva bose bari kubwira ati nta nkuru y'ubutandero uherutse barabizi ko atabintu bizima bishobora kukuvamo nta bindi bintu bishobora kukuvamo bizima atari kwararaza gukora ibintu bibi nubwo wivugiye ati jewe uko nkora gutahenda uko abandi yakubwiza uzo ukuramo ibiganiro oya we ku ruhande rwawe uvuga ati je ntegereza gukora ivyi wanje numva ndaguhereza impanuro sivyo kandi nimubikate kandi muza kuvyedita ariho ndi akesi uje kumukorera hari ama principe amwe makubwira urumva hari n'umwe makubwira ati uzoza ukora uku we rero yakubwira ati uzoza usatira umuntu ukora nje niko yambwira reka ariko ikibazo dufise ariko abantu umviriza aba bantu bino singene bameze barakunda umuntu wicisha bugufi urazomanza wicishe bugufi hamuzosare wabonye neza yuko baje banza utege wicishe bugufi akesi we wakubwira ati satira umuntu mwandagaze nenga ivyo mbwiye ngo twawukanye n'umugore wanje uri se dufise amakuru ameze neza cyane kandi nikimenya amenye uwo mu akesi wa uri kuravuga sibo barizwa muri Wakala TV kandi uretse kwigirisha nawe urabiyizi si wagirana none indirimbo muriko murakorana muriko muyikorera he kwa kesi nye none ko ariko utagiye kwa kesi ko dusanga kuri kare ikiganiro iva yadukoresheje nafa mba turiko twa recording ijya ndirimbo bunure si akesi yamubwiye ide ati iva bakoresha ikiganiro bakwinga muri studio ariko urazi imishwamira niri hagati ya Iva na Akesi ari ide from Wakala TV source ni ya Akesi dan kandi abantu babimenye ibintu byose bazobona byinshi byakozwe kuri Wakala TV bazomeye ko ide source ya ide arujya mu tipe ariko ubundi none uko strategy were nanda Akesi ko atakibarizwa muri Wakala TV bimeze gute uko woza urasatira umutumira umusatira umwagiriza sinakwagirije navuze ibi wewe rero uko kwagiriza jewe ncono guhanura iyoroshe koresha umwanya mfite uzura mubungabunga kuko umwe mfite nino yo kubera n'umufana umubajije neza utamwagiriza yo gukunda niya gukunda azobwira nabandi ati nakakora neza twese twakunzwe kubera abantu batubangamira mani je nubwo nagusanga mu kiyasho sinakwagiriza narakwiyorosha ko ati sawa gira ivyo ushatse ari kumayo makuru ndaya posting ati naho biza kukwanzana nta ngorane nabantare wo mu Inyishu media ntare yaje ngakora ibiganiro akubita abantu byarangiriye sozera ikiganiro re ariko ubundi naho ushaka ko dusozera ikiganiro bwanakoresha umwanya ikindi kibazo ufise twe twari dufise ikindi kibazo kuri uno mwanya ni koresha umwanya amazimi ariko aratigita vyatari cyane kuri Akesi mugabo n'ubundi twarakonye uri kumwe na Iva recording indirimbo yitwa ubunure vuba tuzona isohora irikirahera uno munsi n'umunsi wanyuma wo kuyiheza kumishamira niri hagati ya Iva numva ico ndiko ndahega jewe sinigita umuntu ntigita umuntu mfise ico ndiko ndamukurako ndagutigita ukazona umuntu duhararanye uzomenye ko ari ico ndiko ndamugirana ndiko ndamuronderako duhejeje unatoa pasi mapema imishamira niri hagati ya Iva na Akesi uwo bibona bimeze gute ntaco mfise no bivuga ko ntindaba nikuro byo ntiyaragera kubishira hanze cyangwa uracafise ubwo kumvoze ukubona ko bikomeye bishira hanze ivyo je mbona bifite akamaro none bitafite akamaro ndabishira hanze kubera ariko ninakoresha umwanya ku rundi ruhande usa ariko aravanga urakwiye ubugenzi kuri Akesi ugasubira kandi tukakubona wifotozanya na Iva muri kumwahanaha Iva ntafite nimwe dufitane Iva so umugenzi wanje oya ntabwo ari umugenzi wanje uramaze kubona duhararanye tuguma tuzungurukana tugenda ni kumvoze uko utaragira ico mukurako nawe niyagira ico no mukurako tuzoba bagenzi bakunzi ba Wakala ni systeme y'ubujyaje ni systeme y'ubujyaje ariko naje wico ndagukurako nawe hari ico nkurako oya je narinje gukura ko abantu bisi bose ninjyajya man uba abantu bisi bose ninjyajya Akesi aguhereza kamera ngo ja kuri telekwera abone ica gukurako nawe ufata kamera ukaje ko cyumukura kwa gashara guhemba ni systeme y'ubujyagera ariko dufite ico tumariraniye ariko urumva ni mu ntumbero yo gukora ivyunguka neza cyane ni gukora ivyunguka ugaca mu bujyage uri gukora ivyunguka ni navyo nawe ukora ukabura udavyagi mugaro kubinjiza ivyunguka urudavyagi ni iryo jambo ninye ni kirundi ni giki Nigikongoma ndashimire cyane bwana akoresha umwanya wakoze cyane iyo bwana nayo wayikuye bwana nakantu kanje ndabyumva ku radio Edison ni wa telefone ari ku radio ngo bwana kore bwana
yavuze bwanwa canke uwo kugatandika bwana canke bwana bitandukaniye ariko niranga nyene bihaye ngo bwana navya bindi vy'abashefu ngo bwana ngo nyakubaho ngo bwana urumva we kaye kanyakubaho ntakukereye gushirako Jesse ni nyakubaho ndagushimire cyane gose ubaho cyane urumva n'umufana n'umuntu ari hanze ya kamera behind camera arabonye ko ari content mwakoze kudukurikirana guys je ndi Mr koresha umwanya Mr tugesho umunyarusaku sutwa cawa Mr vuguta vyume vyumye umwami wa kanyamuji yes